muriko muraraba ibiganiro vya Gisha TV canke televiziyo mu gifaransa. Uyu munsi tubafitiye umutumire, umushitsi, umuntu nubaha, umuntu nkunda kubera ko ndamufata nka grand frère. Ndamufata nka grand frère kubera impamvu nyinshi. Nakuze be na mukuru wanje mu maraso basa n'abavukana, ari inshuti bubana kandi bakundana. Muri ico gihe nabigiye ko vyinshi bose ko ari babiri, ariko kandi nawe ku ruhande rwe hari ibintu vyinshi namwigiyeko. Icambere hari igihe yigeze kunyigisha karate, mbuga nuko ntabimaze mu mwanya muniniya kubera ko vyinshi araza kuvyivugira. Ko batamuzi, ni Maître Lewis, afise ceinture noire muri karate n'amadane ntibuka deja. Araci imyaka myinshi, ndamuheruka ari kuri zibiri, ubu zishobora kuba zarabaye nyinshi canke hari ibindi bintu vyinshi vyagiye vyongerekana. Ico gihe yari umwigisha, yari umu entraîneur i Burundi kuri Stella Matutina, birashoboka n'ahandi, ariko mu nyuma yahavuye aza muri ibihugu, araba umu entraîneur urangirana mu gihugu ca Canada, za Toronto, Ottawa. So nkuko nabivuze, namwigiye ko vyinshi, nubu nizera yuko hari vyinshi afise, nkikeneye kumwigira ko n'abandi bariko barumviriza cyangwa ko araraba iki kiganiro bashobora kumwigira ko, n'abazokiraba mu nyuma bashobora kumwigira ko. Rero Maître Louis, turaguhaye kaze muri Gisha TV. Turaguhaye kaze. Urakoze gose. Namwe murakoze. Ikibazo ca mbere nagomba guhera ko kuko ndazi ko vyinshi kuva kera naho ugeze uyu munsi hari vyinshi nabonye, hari n'ivyo ntabonye, duhagaze ko aho ugeze uyu munsi. Nico gituma nagira ndaguhe umwanya kugira ngo uramutse abakunzi canke abazora kino kiganiro, wongere ubibwire kugira ngo batari bakuze bashobore kukumenya. Je nitwa Sinahera Louis, nkuko vyinshi babisobanuye. Navukiye Burundi, navukiye mu Kamenge, hama nkurira mu Nyakabiga, mva mu Nyakabiga nja muri Ville. Muga muri iyo myaka yose ni imyaka twakuze twigira ku bandi bakuze imyifato, hama gushikaho nza gushika mu bintu vyerekeye sport nkuko bisobanuye. Narigishije abantu benshi cyane kuri Stella, naciye mu bintu vyinshi cyane, hama ubwo rukino rwa karate nirwo rwatumye menyekana cyane rwose washaka. Vyinshi nkuko bivuze, je nibaza yuko kubanzi baranzi. Bon, ico gihe nagira karate narigishije abajene batari bake, ndafasha igihugu dufatiye nko mu magume ya 1994. Hari abajene benshi twafashije mu kwigisha imyifato, indero muri sport, biciye muri sport, ku buryo batashoboye kuronka umwanya wo kuja gusamazwa n'ivyo bintu. Abiga bose barize baramenya. Gushika mvuye mu Burundi, navuye mu Burundi ceinture noire première dan, troisième dan. Shitse ga muri Canada, nashikiye muri ville yitwa Hamilton. Muri iyo ville Hamilton narashoboye gutanguza karate, hama ndigisha gushikaho nserura imikangara. Ubu bamaze gushika muri za 3e dan, 4e dan. Mugabo nasubiye inyuma gatoya muri Hamilton, nashoboye ndi Hamilton nashoboye kuja muri Japon, hama mboreraho 5e dan. Donc gushika ubu rero ni 5e dan. Hamilton ifite club zibiri, hama izo club nizavuye mu banyeshuri nigishije. Hama n'iyindi kabiri Toronto, abo bose nabagiye baravuka kwabo nigishije Hamilton.
hama rero umva ubuzima bwanje buhagaze ngaho vyinshi sinobidondagura ko n'inzira ndende cyane gose ibintu byinshi cyane kumbure ugiye urambaza kimwe kimwe ukwavyo aho no bisigura fatiye ku cumba jije sino ubuzima bwanje n'igitabo ni burebure cyane gose ni naco gituma nifuje ko dufata umwanya kuganira kubera ko hari umukozi w'Imana niwe yigeze kuvuga ati uwoja kuri cimetière yosanga ibitabo byinshi abantu bagiye batwaye batigeze bandika. So nico gituma muri Gisha TV twifuje yuko abantu bagiye bandika amateka, abantu bagiye bakora ibintu bidasanzwe, bafite ibintu byinshi dushobora kubigirako, twebwe urungano rwacu n'urungano ruri inyuma n'izindi ndungano zizoza abana bacu nabuzukuruza kugira ngo ivyo mwabayemo bishobore kubabera icigwa. Wavuze uravuga uti navukiye mu Kamenge, hamava mu Kamenge nja mu Nyakabiga, hanyuma mva mu Nyakabiga nja muri ville. Haraka akajambo aba twebwe abo i Burundi bakunda kwita ngo barokore. Dukunda kavuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Urumva tuva mu bwiza tuja mu bundi, uvuga ngo tuva hamwe tuja handi. Ivyo byose nibaza yuko ntihenze canke twese tuvyibuka neza iba kiriya gihe n'uyu munsi washaka umuntu avuye muri ayo makartier yitwa yo gukora amakartier aba yabaye, hanyuma umuntu agashika muri ville ari yagiye kubaho mu Congereza itoza achievement, yari achievement nuvuga ngo hari urwego ruba gwatu, ari impamvu zidasanzwe zatuma yuko umuntu ashikaho byasaba gukora, bigasaba yuko nuvuga ngo ubuzima bwawe ariko burahinduka kubera ko nayo mazu dufata waguze inzu muri ville yabizinje gusuma muri makartier yandi yose wavuze. Umuntu apanze muri ville inzu yabizinje gusumba amuyani makartier yose avuze. So nuvuga ngo hari ikintu caba cahindutse mu buzima bwiwe. So urumva rero kuva ku ntango gushika honyine muri ville ni giki washoboye gukora, n'ubuhe bwenge wakoresheje kugira ngo ushobore kuvaho uduga gushikaho ushika mu gisagara ukaba maître. Hari ivyo wakoze twe dushobora kwigirako n'abandi bashobora kwigirako, na cyane cyane nkuko nabivuze ikintu cyambere kuva nkiri umwana nagenda kubona ko bien sûr ndibaza yuko uza kubitubwira discipline. Ndavyibuka yuko ndi muri club arico kintu cyambere kandi gikome mwaguma mugaruka ko yuko umuntu mufeka nkoresha mu mukarateka atezwa kugira discipline. So discipline yo narayikubonye ko ubuzima imyaka yose nashoboye kukubona uretse yuko muri iminsi tatwerukanye, ariko rufete kugeze kuri dane zitanu zo mu Buyapani no kuvuga ngo secret ya discipline n'abandani. So nigi ushobora kutubwira aho kugira ngo tubandanye tukwigire ko n'abandi bashobore kukwigirako. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Ico kibazo gikomeye cyane gose kuko ubumva nuko bisobanuye gose uvuga uti hariho achievement umuntu aba yarakoze. Ivyo nivyo bishoboka. Hariho abantu bibaza yuko ejo cyumviro niha imisi yose ubuzima buva kuri discipline. Iyo ufite ishaka y'ikintu, iryo shaka gico kintu wifuza nishobora gushikako utashize ko discipline. Utangura kwanza iyo discipline rero hageze mu bintu byinshi. Utegerezwa kubaha abo muri kumwe d'abord, hamukubaha n'ivyo ugiye gukora kugira ushike ko neza kuko ntushobora kubishikako udaciye kubana. Uti mbega uwo bavuye mu Kamenge ugashika muri ville gute, ukaba muri ville si ivyo gusa naciye muri bintu byinshi. Ubu navuye mu Kamenge nabutse mu bavyeyi basanzwe banagowe washaka, ariko nicyatumye mpagarika kwiteza imbere. Murumva ico gihe cyose nigisha karate nshizemo n'ivyo nakora n'akazi ka business. Nicyantumye mpagarika gutera imbere kuko ivyo byose nabifashwa n'abantu mu kubaha d'abord kugira bivuze muri karate. Ntushobora nabo ukomeye gute utabishizemo discipline ntutera imbere, nizo nkemizi wawe ntiziboneka. Hama uti rero vyo vyaragenze gute gushika uve aho wavuye gushika runo munsi. Secret ni imwe, ivyo ushaka gukora vyose
ubishiremo discipline iyo ushizemo discipline ntaco buzaye kudatera imbere hanini hose ibintu bibaho utabizi urapanga ibiza gupangika mu nyuma ni ivy'Imana mwambo rakore murabizi Imana ari bikora hanini mugabo wewe icyo bifashisha ni discipline za discipline mu bintu byinshi cyane byose ukora utabishizemo discipline je iryo jambo ndarisubirako kuko niryo rikomeye gose abantu mukorana mubana abakuruta utegeza kubuha abo mungana ukabuha aburuta ukabuha abo kujya bavuga abe mukuru abe mutoyi bose ubaha level imwe mukuru aje murayaga mukumvikana mutoya aje mukayaga mukumvikana aho niyo nzira yo kubona yuko uri muri balance iyo balance ni kubalansa hejuru mugabo utakaje balance ntubugishika hahandi ucugwa no vyose biva rero kuri discipline uno munsi rero n'abanyeshuri nashoboye kwigisha bose mu Burundi bari bahagarikiye kuri discipline nabo barimo iyo utagira ijya discipline uno munsi ntibari gushobora gushika kuri ivyo bintu ni imyaka myinshi tuzinanye naraguhanura nkakubwira nyifato hari ibintu byinshi twaciyemo bitari bibereye ijisho hari abantu batwaza igikenye ngatwebwe ivyo sivyo biri imbere ikiri imbere ni umutima wo gufasha mugenzi wawe kumwubaha kumwereka inzira imeze neza ariko ivyo byose bimwereka nawe wihereyeko ko ndafite abantu benshi bagiye baraja mu rukino rwa karate kumyifato bandabako nka grand frère Bosco nawe yaje kugira karate kubera twabana yabona imyifato yiwanje nta kabare na frequentamwe mugabo urumva namunyamuji naragenda hose narabifana nk'abandi nkaryoherwa icyari gikenewe nuko numvaga yuko sinashobora kuryoherwa nciye mu bintu vyo kuyayira umutwe canke ibindi bintu bitari bitafite kuri level yiwanje jewe nubaha naryoherwa ari uko numva ko nshaka kuryoherwa ndi naturel so gushika ubu rero ivyo vyaramfashije gushika aho nza muri Canada n'abanyeshuri nigishije ngaha abazungu ingene natanguye kwigisha ni histoire yari goye igihe je ndaza ngaha muri Canada nsubira inyuma gatoyi nasanze abazungu batatwemera cyane gose ntanguye muri club nagize ingorane nta n'icongereza ciza navuga ntanguye kwiza abana gukora nabo bakabona yuko urukino rw'iwanje ruteye imbere cyane gose gusumba rw'iwabo ndatera ingorane entre les entraîneurs bahigisha abantraîneurs bagize ingorane baragira amanama ivyo bagira navyo namenya kuko urumva ruri rwabo sinagumva bavuga n'ingoga mugabo abana bakabwira abavyeyi babo ati twe turakeneye ko Lewis atwigisha karate gushikaho abavyeyi batangura batanguye kuntumako le propriétaire w'iyo club abona yuko ngiye kumutwara abanyeshuri aca proposa yuko no mwigishiriza wakambemba harabi ingorane n'abantraîneur rero bavuga ati wewe waje uvahe jemva mu Burundi iyi karate ni yahe ndababwira karate ni universelle ivyo nkora nivyo uzobona yenda ugure muri computer urabe muri Google usanga ivyo nigisha nivyo bizwi hose ndagira ingorane zidasanzwe abantraîneur barampinga kurumva aje kubatwara isoko mugabo mu nyuma le propriétaire w'iyo club arababwira ati mwanse mutavyanga mubikunda nimugira inama murabe ingene Lewis apenetra aho hantu kuko urumva aradutwara abanyeshuri turagira inama barahamagara n'abazungu bashika abantraîneur bashika nka batanu turagira barambaza juste comme nka test turafata umunsi turagenda muri dojo ndademontra amakata amatechnique guhera no munsi uri entraîneur turakwemeye kuko ino muri iki gihugu urabizi nkuko bizi ushobora kuja imbere y'abana ngo bize batazi ico uri kurabizi exactement
utayifitiye cyo kimwe ni wacu abavyeyi baduha abana cyangwa tukaja ngaho tukiyantrena utazi umwana umubona agiye ahantu utazi ico agiye gukora akagaruka ukabona umwana agenda ahinduka utazi ico yahuye naco bwa ino barakurikirana umwana cyangwa naho yo bakuze abavyeyi babazi ico agiye gukora n'akamaro kacu hama mu nyuma baca hari abajene nasanze club irimo abajene benshi niyenze mugabo urumva urukino rwacu twebwe muri Afrika rwa rukino rukomeye cyane nibutse iyo club nayisanzemo abajene abakobwa abahungu bari benshi cyane bose hama ntanguye kuentraîner yagize ingorane ko baciye bahunga bose hariho terme bakoresha ko banyita sensei Ivo Ivo means kill why kubera n'entraîner physique nyinshi bakadahwa bagatukura chaque minute bakajya muri toilette kudahwa barahunga mugabo ngira Imana hasigara bakeyi barasigara bararesista nibo nakuyemo abantu bakomeye hama abahungu kenshi barakunda hari n'abantu benshi bakunda kumbwira tujani Burundi bahabone nababwiye ku Burundi hari abandi bakaratega bakomeye cyane kudusoma bon ico je numva fier nuko kazite ico numva fier kuri jewe nuko numva yuko mengo hari kintu nakuye mu Burundi nazahinga muri Canada kandi aba jeune bose ugiye uraba muhuye za comportement zonga vyaraheze barasonera uwari wese maze gutwara abarundi batari bake muri yo club natwaye witwa Adrien Mwizero il était un journaliste kuri radio Mwizero namutwayeyo bararyoherwa nabo bararyoherwa kubona abantu bameze nk'abarundi kandi ari abantu b'abanyamahanga donc ico nico numva yuko ndi fier nabigishije karate kandi subira ndabaha discipline n'ubundi n'izindi nzira ko hari amasirikwi menshi nawo ukino cyane iki amasiku menshi umuntu ategeza kuraba hirya no hino kugira vyose biteranye habe equilibre mu buzima bwawe nivyo mucamake cyane ndavyumva ubwo rugendo ngene rwari rugendo rugoye none konzi yuko muri Toronto ari abarundi benshi abarundi ho bahari uruhara bagize mu gushigikira ivyo ariko urakora mu kumenyekanisha ivyo ariko urakora cyane urabizi muko turabarundi tuba muri iki gihugu ni igihugu kigoye hama abarundi twese tuba ngaha mu mahanga ari muri Canada muri Etats-Unis urabizi ubuzima bw'iwacu ni ubuzima bworoshe kuko tuba tugiye mu mico tutari tumenyereye sinovuga yuko naronse abantu benshi bashigikira naje nabigiyemo ntiyumviriye n'abarundi washaka kubera ari urukino nakunda nagiye muri club kuyantrena n'abandi kubera ivyo nakunda amanje asanga nafashwa ama abantu bose n'entraîner nta Burundi nigeze n'entraîner à partir ya Hamilton cyangwa Toronto ni entraîner n'aba étrange mugabo ndashaka kuvuga ko hari abantu bari bake baza mugabo benshi baca baheba ngiye kwimukira ngaha muri Canada aho no uvuga yuko nashoye mu kwezi kwa mbere kwa kabiri ngaha muri Ottawa niho nashobora kuronka abanyeshuri b'abarundi ndaronka n'ubimfashamo Adrien ndantrena ibisitari mikeyi abana gushikaho baronka amasentire orange ndafite n'amavideo mugabo urumva ntivyabandanyije nkakujya nasuye kandi nyuma nkakubwira ni ubuzima bwacu buragoye usanga abavyeyi batari prey yuko umwana yideplasa kumuherekeza ngo umurindire kuko ngaha ni ubundi buzima amasaha abiri cyane isaha y'umurindire umwana nawe wategezwa kuba uri ku kazi canke ugasanga amasite ni manini umuntu ategezwa ku drivinga nka 40 km cyangwa 20 km umuvyeyi n'ibiri mu mutwe kumva yuko yotwara umwana muri 20 km ngo agiye kugira karate ngo agaruke acabona umengo yo mushira hafi yaherereye ibintu n'ibyo hama biratumaho ndavyuga hama ntangura kwimvira ibindi bintu ndabitahura en fait kubera ubwitonzi bwawe nkuko wamye kuva kera
ndatahura neza kuravuga ko ico kibazo bari kuravuga cy'abarundi twese turakizi abarundi bazi ko twicara tukaganira hari nabo kenshi atari kibazo gusa cyuko abakure cyangwa umwanya turiko turaganira hari navuga ati hari umuntu hako erega arumwe yateye blague terega nunga hari garazira cyariho kuburyo umuntu avuga ati hako jenja umwana wanje kumarisa hariya nicaye ndamurindiriye ebana bagangi bari hariya nanje bandindiriye kugira twicare tuganire dusangire akantu ebana peti abakiye ku mezo ko nayo ni ingwara ko mu kirundi bavuga ngo uje gukira ingwara arayirara ko je najanye abahungu banje muri karate bashaka n'umukobwa umuhungu wanje n'umukobwa muri karate chaque samedi umukobwa ari gymnastique imyaka hafi nk'itatu 2 fois par semaine ugenda ukicara amasaha abiri umurindiriye donc bisaba hariho niya discipline turavuga rero discipline bisaba no kumenya exact icyo umwana wamushiriyemo ni iki exactement factor y'ivyo vyose ni bit uzi uko umwana hakura mu kintu kuko twese tuvyara twiyumvira tuti je rero umva natangiye kurera ntaranavyara abi wanje natangiye kurera abandi ntaravyara abi wanje exactement mugabo umva iyo ufite abana ubifuriza iciza nawe waciyemo nkuko baturetse nkuko bivuze umwana wawe umutwaye muri sport ino vyategerezwa kuba ngombwa umurindire kuko wategerezwa kuraba ingene kora participa kuko nigi yakomeretse uramenya n'ingene uvyifatamo kuko wabibonye ariko urumva nakubwiye ko ari mu mico mishasha iwacu ntavyo twamenyereza umwana umutwara ahantu ukigira muri vyiwawe ugakora ivyo ukora umwana akita mama namurabe muyaya nababo yari umva sino muyaya mutora uyo mwana umva hariya ubu niyo bitanguye mu Burundi kubera igihe je nava mu Burundi ico gihe je mu Burundi ntibari bafite ntitwari bwatangure kwigisha abana bari munsi y'imyaka 10 nico bituma navuga ko hari bishasha kubona abavyeyi ino umwana bamutanguza afite imyaka 5 mugabo nsubiye inyuma gatoya igihe nava mu Burundi ya 2007 nari mvuye muri Alger nari natwaye equipe nationale mu Burundi amadushitse muri Alger mu Jeux Olympiques niyo twabonye ko hariho n'abana batoyi kandi bakuze babikora professionnellement vyiza bitego ama muri ico gihe tusubiye mu Burundi no twatuye dutangura kwiza abana batoyi kugira baze barakura bashitse muri zibya level bamaze kumenya ico bari korakora rero ubasuye ngaho inyuma ncambona yuko umengo nkuko ari kurabinsigurira ko batwaye abana ugasanga ariko umengo iyo mwanya w'amasaha 2 kurindira umwana cyangwa isaha imwe bigoye nivyo bihumvikana kubera atavyo twamenyereye ariko urumva kandi urukino iyo abana barutanguye bakiri bato urwo rukino rwa karate usanga babikora n'ubunonotsi bwinshi n'ubumenyi bwinshi cyane rwose ni giki ushobora kubwira bariko batwumviriza abarundi muri rusangi kubera ko Gisha TV tuzogenda dushira imbere ibikorwa n'amateka y'abarundi nikibuza yuko dushobora kuvuga iby'abandi mu bihugu bibanyi ariko na cyane cyane objectif no kwibanda ku byo abarundi bariko barakora kugira ngo nuko nabivuze tugitangura urungano rwacu tubigire ko mwe mwadutanguriye hamwe n'abari nyuma baze babigire ko none ni giki mubwira abavyeyi abajene donc imigwi yose y'abarundi muri rusangi kubijanye no ku bimwe twatanguriye ko uri kura dusobanuye ko kuva hahandi hamwe watanguriye ku ruzogi nko bavuga mu Kirundi mu Kamenge ukaduga muri ville Maître Saint-Dane ukazoduga ushika muri Amerique du Nord muri Canada mu Yapani dane zitanu n'urugendo
naho tworara turavuga uyu munsi ntitworangiza nico gituma tuzosubira tukenera ikindi gihe tugende kandi buke mu madetaye ariko muri uyu mwanya ni giki wabwira nkuko navuze mu bice bitandukanye abavyeyi abana kubijanye nayo mateka hamwe uko ico mwumva mufise mushobora gutanga kiri yevye notanga si ibintu bikomeye cyane ariko ngwa nirabiye ko je notanga mu vyerekeye sport. Sport ni ikintu gikomeye cyane gihuza abantu, ico ni cyambere ngira kirazwe. Dufatiye ku mico y'abarundi n'abarundi, kenshi turavuga yuko dukundana cyane, ngo abarundi barakundana, turasuzana, tukajya ibyo byose ntabwo ahantu hari umuti ni sport. Sport nama ndiko ndavuga sport no vyita yuko ari ukuvukana, kuko iyo uri kuragira sport na mugenzi wawe icuya uri kuramugirisha icuya kamuguha mu kanwa kiwe cy'undi muntu, niko muba muvanza amaraso. Usanga havamwo urukundo rukomeye rwose rudafatiye ku bintu, rufatiye ku mubiri, mu gusufra. Kubera kuva sport ni effort. Iyo effort ijya muri discipline, ijya discipline ituma ubikora iyo uhugije n'undi muntu usanga mukundana by'ukuri. Rero ku bavyeyi yumva ico nuhanura kinini y'abariko barumviriza ni nuko abavyeyi botahura kurungika abana bakiri batoyi mu bintu vyerekeye sport. Sinshobora kuvuga karate, sport ya yose, ari basket, ari tennis, rungika umwana muri sport kuko aramenyana n'abandi, ahakuramo ubunonotsi, ahakuramo urukundo, ahakuramo ubundi bwenge, kuko urumva iyo uhuye n'abandi usanga muri ko wiga mugenzi wawe akakwiga, ugasanga niko utera imbere. Hama kuvyerekeye abana canke abajene, nta wundi umuti wo kubaho mu mahoro ni discipline, ni ukubaha abagukuriye, ni ukubaha n'abo mungana. Muga rero ivyo byose kenshi jya nama ariko ndabivuga nto, hari ukuntu usanga umuntu yibaza yuko yubaha, muga à l'intérieur de lui-même ugasanga nta kubaha kuri ko kubaha bifundike mu kintu gikomeye cyane. Ntushobora kubaha ubundi muntu utazi cyari cy'umubiri wawe cyumaze. Umva bica bigaruka kandi muri za nkino. Iyo ugira sport, ukagira sport ukamenya ingene umubiri wawe ugora, ingene ufata, biraza bigashika aho ubona ubundi mubiri w'undi muntu ukenewe. Urakomprena yuko uwo ari wese afite umubiri umeze nk'uyu wawe, na niyo hava mu kubaha vy'ukuri. Urazi wariko uravuga abavyeyi kurungika abana muri sport. Umuhungu wanje mukuru na mushiki wa mukurikira, umuhungu mukuru afite imyaka 12, umukobwa afite imyaka 10. Yarasabye ndamujyane muri karate, umukobwa muri gymnastique, bose ndabajana. Kandi nkuko bize muri iki gihugu birazimvye bose. Ariko igihe kimwe barabihagarika bonyene, babihagaritse bafata pause gato. Nta n'umunsi n'umwe nigeze mbwira umuhungu wanje aje gukina basket, never. Yarashobora kumva yuko nora nkina basket, mugabo umwanya mutoyi umuhungu atavyonzi nza kumenya ko kwishura kina basket. Umunsi wa mbere nagiye kuri match ya basket, Kamel ikintu ca mbere cantangaje, bo Kamel ntari bwamenye je d'ensemble yo gukina hamwe n'abandi, kuko byo navyo bisaba entraînement. Mugabo akadunda naratangaye, mugabo mukino bavuga ngo ifizi nta mitendera nkase, ariko Kamel navuze nti arafisi yabikuye. So kuri ico kibazo ikintu cyara kinwenza murambwira abantu, kera nkiri umwana
nta kintu basket nico kintu ca mbere twe twakinira ku isima nta nubwo telezo nga hari cyo kimwe na hari isima yo kwije eba nkagenda nkinginga mama akamurira suppress ya yindi y'ibihumbi 70 ariko kera amera menshi ariko sinigeze mbura ikirato cyo gukinisha kubera ico kintu uyu munsi umuhungu wanje we ni finale aza kumbira ico mbura akizi deja yamaze kukiraba kuri Google yakigugo ninze kigisohoka $200 arenga mbona n'abantu wenza abagenzi nk'abandi jewe kirengeje senkani canje candabipamo ariko umwana kaza kambwira ati ebana kiriya nico cyasohotse LeBron James bla 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 n'amazina je naribyo mbanzi abwa ni kuri ico gusa tanke ukora sport kandi sport physique imaze nkuko ari kurabidusobanurira ngico kintu utazomburana nzokora ijoro n'umurango ari ku kirongo ico kirataka kirongo mugabo nkamwe ni nanje nkene resultat nkene kubona urumu kinyimwiza discipline imwe ari kura twigisha kura tubwira ku buryo no kuri Noel yaradutangaje atubwira ati kandi nta kintu na kimwe tugeze zumwe ati utezwa kugikora zatumva tubwiye ngo shaka tumugure gitari ngo niyo kadera Noel gitari iki kandi ati ndashaka kuza mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana iyo ni petit problème kuri Noel gitari nshashe yarayironse sinovuga igiciro ubwo urabizi ko ari iki ariko ati ntiyaronse ico gusa candamubwira surprise yari yanyeretse ikindi kirato cy'uyu muhisi yagiye yitwa mwahora kina basket Kobe Bryant kirato gishasha cy'uyu guso yari yakinyeretse ariho hari umutima ndagerageza guhamagara Toronto Ottawa handi hose ko muri ari ntanamwe cyari kintu hose ndabura cyanda gikomanda muri Amerika ariko sinayimubwiye kuri Noel cyanamwereza muze ya commande ubu rero ku ishure agiye muri école secondaire hari ishure yamaze kumwakira ntiryamwakire gusa ko afite amanota meza ariko aca mwakira kuko ari umukinyi kandi wa basket a 12 ans so nkuko ari kurabivuga hari igihe twebwe abavyeyi nkuko bivuga kwera ko iwacu tutari twarabimenyereye bishobora gushika ntitubona akamaro k'ivyo hari naho bishobora gushika I'm sorry kubivuga naho bishobora gushika umuvyeyi agasacrifice umwana dusanga ari umuvyeyi hakwasiba kuja kunywa gacupa vomye ku mwana ivyo byose bya sport uko murake n'umuco wiwacu ivyo ni kandi mukina bwa ngo uja gukira ingwara arayirata iyo umuntu akavuga ati bana je vraiment hakiyo 18 njana umwana muri karate cyangwa muri basket cyangwa muri iki 18 mani kumwe n'abandi bagabo abashinga naye kugira ngo dufate kamwe umwana ukacumushira ku ruhande mugati kibagira yuko abana tanga hari umuvyeyi ashobora kuri we yibaza yuko asivye kuja muri abo bantu kuyo bahomvye gose muga ntamenye yuko abana ni n'ubuzima bwacu so nuko abivuze batezwa kuba priorité tugomba kubaho umwanya effectivement nivyo ari kuravuga bigaruka no kwibyanje ari kuravuga bya discipline n'ibindi so ariko tubwira nko mu bijanye ni na sport n'ibindi ni giki mu buzima dans la vie ubuzima kuko ubuzima buri fisama ibice byinshi hakabaho n'ubwa sport so ariko ndavuga rero ingene donc ndiko ndakubaza ni ico uregreta mu buzima ico wicuza kubera ko nkuko babivuga mu buzima urashobora kwicuza impamvu nyinshi nk'akarorero ngira ntange uturero ndazi ko ivyo byose uzi byinshi washaka no kuzuma ariko akarone ko ndeguha urana wavuze ikintu naho tutakivuze ko cyane ndibuka yuko uri mu ba jeune mu gisagara ba mbere baba entrepreneur bagenda za Dubai bari bazi bose ko Lewis imiduga myiza Lewis atwara imiduga myiza so muri bantu ba mbere uko babivuze ati si ntimwagira karate gusa mwara abakozi kugira mushike yaryo kuko urana abantu mu buzima umuntu agenda agakora akaronka akazi kamwe quelque part muri biro hari n'umuntu akunda gutera inkuru atabarundi niyo ngorane yacu ati dukunda ikoti ni karuvati yaronka akazana muri banki cyangwa ahantu ashobora kwambara ikoti ni karuvati ati tuca twibaza yuko twahejije ariko non seulement
muri karate mwari mufise mu buzima kuko yarababeshejeho n'abandi bacari kirababeshaho mugabo still mukavuga muti reka turondere n'ibindi bikorwa ku ruhande dushobora gukora kugira ngo bitubesheho byongere bibesheho n'abandi so nariko ndavuga ku byo kuregreta hari igihe bishika muzi ugasanga hari nka offre waronse ukayanga ubundi akayakira ugasanga ewani ikikora ibitangaza hari igihe bishika kagena nko kwa applica dufatana akazi ukakanga wakanka ejo ugasanga ewani yo ndagafata hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu aregreta cyangwa ashobora gusanga hari ico wakoze utatezwa gukora ukabukirogreta so muri yo myaka cyangwa ugasanga umuntu n'umunyeshure nkafata decision dufate nk'ubu umaze kurangiza amashuri yisumbuye wanti abantu by'amashuri ndahejeje so muga prita ugasanga umuntu hari impamvu nyinshi mu buzima umuntu ashobora kurogreta so ku buryo abandi bashobora kuvyigirako kugira ngo bari nko muri yo situation nimba ari imwe nawe nawe bwate nta twari ufise ko maître yahaciye araregreta so il faut quoi anye tu turabingene tuhifata kugira ngo natwe ntituze turegrete nibyo ico ni kibazo gikomeye kuko nakora kubira mu ntango kandi vy'ukuri je ndagiye mu buzima bw'iwanje sibavuga yuko narogrese cyane kuko hajya ibintu byose bibaho n'umwanya hama niyo kitabaye neza nkuko wagishaka sikuvuga ko ari the end biragakreya ukagira leso y'icyo kintu cabaye kugira ukreye ikindi kintu ciza muri ico gihe kizoba kishitse bwaje ico nuvuga hari ico wacishijemo ati abantu bakuzi watwara imiduga myiza canke washaka nico wari wibagiye amamoto ya final barakunda moto cyane je wumva nakunda imiduga myiza ndibaza ko umuntu wari wese akunda umuduga mwiza ariko no bivuga ko nari umwihebye kuko nagura umuduga washaka utanafite pièce wacu bwana gendi Dubai nkawugura ari gihe nigeze kuronga ikibazo cy'umuntu umwe yasanze mwibarabara arambaza ati mbega uyo muduga wowe ufite pièce ngaha mu Burundi amara ari kumwe n'undi muntu aca mwishura ati gere koptero president gendera mwe murafite pièce ngaha mu Burundi no yaciye yishura ndongomba je nariheba nazana imiduga tudafite aba conceptionnaire mu Burundi bwabo bumva kubera nabikunda yari umwanya wabi nakundi moto nakunda umuduga byari umwanya wabi byari bijanye n'uyo mwanya mugabo rero umva ico kibazo rumba ati wabigenza gute uri kugira ukirwa karate kandi ukagira na commerce akazi kawe bijya bihagaze kandi muri balance umva muri kino gwa sport ukora sport ari ukuntu nama gikora abwira abantu iyo wibanze cyane physique ukibagira souplesse quelque part uri handicap quelque part uri concentré na physique urakomera gushika utatu ukawugacika iyo ubaye souple cyane ukareka physique usanga ari byo kurakora umeze nk'urwabi donc jewe umva philosophie wanje ibyo bintu byose biri combiner donc physique souplesse biri combiner ku buryo bivyara ikintu kimwe donc mu buzima bw'iwanje nagiye mfata ibintu byose gutyo ibintu byose nabivaria kandi bikaba au balance ku buryo umbagira ati ni giki wowe wararegrese mu buzima bwawe hari byinshi namanka narabura akazi kubera karate hari abo twatanguranye b'abahindi babandanyije barababatunzi bwaje je m'en fous pourvu ko nashobora kugira karate n'aba jeune abana nkaraba ico bavuyemo nibo bwari ubutunzi bw'iwa iyo nigishije umuntu ari muri seconde agaheza université agakora kandi mwahura akubwira ibi byose ndabishitse kubera ibyo wampaye bantu gushiko n'uno munsi nivyo ngendera kuko hari abantu benshi nigishije ndaronka ama message hirya no hino hama ikindi gikomeye cyane n'igiki nuko muri vyose turondera hariho ni ofete ni nk'umudugu uri kuragenda urafite umwotsi ugenda usiga umwotsi n'umuntu w'ubuzima nuko ugenda aho uciye uramota barakumoterwa sauf que twebwe twibagirwa n'ingoga ubwo urumva nimba
warareze ukantrena muntu akagira icyo abikuyemo kumbure mu yindi myaka arashobora kuvuga ati niko ndabivuga ibisi yose uriko uragira urukino rwa karate dufatiye benshi twabidise nta nyungu bibona ico gihe je nagira karate sinaheba narigisha nigishije imyaka irenga hafi 28 mu Burundi nta musi n'umwe naheba nigisha ku washaka ama competition twagira nije nashira abanyeshuri mu rwego wanyu nkashira ibitoro byanje nemvita abanyarwanda mu ma competition yaramafaranga y'Iwanyu mugabo umva wari umwanya mwiza numvaga nashaka yuko abajene baba distracted n'inzoga canke ibintu byinshi byahitiye mu gihugu cyacu byatwaye abajene mbese nashaka ko abajene baja muri ivyo bintu ahubwo je nabona yuko umenga tugize iyi nzira kubure mu myaka iri imbere abantu bashobora kubamwa abantu bakomeye abantu bingira akamaro kandi niko byagenze kugira ko nakubwira nti abajene benshi bagiye mu rukino rwa karate nta mujene n'umwe yafashe inzira mbi baravuyemo abantu bararira imiryango yabo umva rero aho je niho mbona naronkeye inyungu ubu vyerekeye commerce sinavuga yuko nateye imbere vya cane ariko kandi sishobora kuregreta kuko umva ya balance ndacameze neza nta ngorane umuryango wanje na jewe ndimwo abana madame turihwije ntawe dusaba umva vyose n'equilibre yo gushika uno munsi ntaco no kwidoga byose byagenze neza gushika uno munsi so mu majambo make turiko turasoza ufise plus ishimwe gusumba regret nkuko yavuze uti hari byinshi nagiye mbura kubera urukino rwa karate mugabo navyo ukayibonamwo inyungu kuko byaragufashije physiquement moralement kandi bituma ufasha abandi kugira ngo abo bandi nabo bagire ico bovamwo kugira ngo bibagire akamaro so plus urashimuka uguti aho ngeze nkuko bavuga mu Kiswahili namshukuru Mungu asante sana none mu kurangiza ikibazo cya nyuma ni iki muri ivyo byose hari uruhare Imana yoba yarakinyemo oh my god sino bivuga ndabikurushe gabo ahanini cyane byose dukora twe turafite nka mu migambi yacu dufite nka 20% 80% y'Imana ivyo twe dupanga sindayizi Imana kugusumba anyway mugabo ndarekonesa yuko ndi créé par quelque chose amen imigambi yanje ndayipanga ivyo byose maze kubona mu buzima mpanga nibigena kuko nifuza ubwo hari biba je ntabipanze so umbabarire mvuga Imana wewe iyo Mana ifite amazina menshi kwa tuvi mvuge mu Kirundi iyo Mana nibikora byose kugira ko umva naco natanze kugira uno munsi mbe ngaha hari abantraîneur benshi twagiranye karate urukino rwa karate benshi tumaze kubura abantraîneur benshi cyane hari abagiye bahakiri kare ntaco bakoze kuvuga yuko twe twaciye mu bintu bigoye rero gushika n'uno munsi turacyari ngaha turakomeye turacakina urwo rukino hama turacabonana ubona ko ya prevent combien ndaryohewe ya myaka myinshi umva nabivuga yuko hariho ikintu Imana ikora umuntu ataba yizeye ko coba ugahita so je novuga yuko Imana yose asante sana turashukuru asante sana kumwe na Maître Lewis yariko aduha ikiganiro ndibaza yuko no mu Misiri imbere tuzosubira kumukenera kandi kugira ngo abandanya tuganiriza ko dufite byinshi tugomba kubigirako hamwe n'abandi bashoboye kutwigirako asigaye turabashimiye mwese muri ko muraraba ikiganiro mutubabarire turacari mu ntango ariko ibintu byose tugo tugenda tubitegura muzobona yuko bizoba byiza cyane tuzokumva abantu b'abahizi badasanzwe batubwira ibyiza babonye bongera batwigisha ibitari bike asante sana